ni kuvuga iyo wumviye Imana ukaba uri mu kibanza Imana igushakamo, aka kantu mukumve neza. Icyambere, birashoboka yuko iki kibanza nimwemera mukumvira muzoga ibyiza byo mu gihugu. Birashoboka yuko hashobora kuba ikibazo cy'ubukene n'inzara, ariko iyo wemeye ukumvira kandi ukaba mu kibanza Imana igushakamwo, naho hoba hariho ibibazo by'inzara n'ubukene biteye ubwoba, wewe iyo wumviye ukaba mu kibanza Imana igushakamo yaguteguriye, inzara ntayo wigera imenya. Uguma wumva abandi bavuga ngo turashonje, ariko wowe ukajya saa sita no mu ijoro. Uguma wumva abandi bavuga ngo turapfuye, ariko wowe ubuzima bukabandanya. Asitwa n'abantu bariko baranyumva bari ngaha batere haleluya. So iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo, it doesn't matter how the situation is. Ntaco bivuze uko situation y'ubuzima bw'abandi yo bimeze. Iyo ubaye mu kibanza Imana igize gute igushakamo, when you are in the right place where God wants you, aho Imana igushaka, abandi bashobora gukena ariko we ntumenye ubukene icyari cyo. Abandi bashobora gusonza ariko we ntumenye inzara icyari cyo. Iyo uri mu kibanza Imana igushakamo, Imana izokora ibishoboka byose ico kibanza kubera ari kigushakamo izokikugaburiramo mu izina rya Yesu Kristo. Nimwanyumvira mukemera ijwi ryanje muzoga ibyiza byo mu gihugu. You will eat the goodness of the land. Bibiliya ntivuga igihugu, Bibiliya y'Icyongereza ntivuga igihugu, Bibiliya y'Icyongereza ivuga isi. Muzoga ibyiza bivuye mu butaka, bivuye mu isi. Ni kuvuga naho hoba ikibazo cy'inzara y'ibyo kurya, ukaba uri mu kibanza Imana igushakamo, uzorya, uzobaho. Umuntu wese ari ngaha yafashe ingingo yo kwitaba umuhamagaro w'Imana, akaba ari mu kibanza Imana itamushakamo, akaba ari karakubitwa n'ibintu bitamworoheye, prophetically ndavugishijwe ku buzima bwawe, Imana igukure muri ico kibanza, igushyire mu kibanza igushakamo, kugira ngo inzara yoye kukwica, kugira ngo ibihe bibi byoye kukwica, kugira ngo intege nke zoye kukugirira nabi. Abizera bariye batere haleluya. Komera Imana amashi. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose, Yesu natufashe cyane. Uko ubuzima bwoba bukugoye, uko ibihe byoba bimeze, iyo wumviye Yesu natufashe cyane gose. Reka turaba urugero ku mugabo yitwa Elisa, Abami ba mbere igice cya 17 guhera ku murongo waho wa mbere gushika kuri 6. Dusomere mu bubangutsi Abami ba mbere, First Kings igice cya 17 guhera ku murongo wa mbere. Abami ba mbere 17. Aha. Eliya avuga ko imvura izotara. Eliya avuga ko imvura nyarutsa. Soma. Buke Eliya utishubi ugeze kuri 6. umwe mu bagerereye i Gilugadi. Aha. Aragenda abarira Ahabu ati yahiye uguhoraho Imana y'Abisirayeli ari wenyene nsatye yuko atakime kizotonda canke imvura ngikoroke muri iyi. Imvura arayugaye n'ikime aracugaye. Ngikoroke muri iyi myaka atari jewe mbivuze. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Tayari inzara yamaze kuboneka, ariko ijambo ry'Imana riramujeko kumukura mu kibanza abandi bazoba ariko barasonzeramwo, rigomba rimuhereze direction yahazogenda kuba bayeho. Abandi bazosonza we wari karajya, abandi bazonyotega we wari karanywa. Imana mu ijuru igushyire mu kibanza ibiriko birarusha abandi byoye kukurusha, ibiriko birananiza abandi byoye kukunaniza, ibiriko birahagarika abandi ntibiguhagarike mu izina rya Yesu. Inzara irasaze, ubukene burasaze, ntabyo kurya, ibintu byaduze. Niwaba mu kibanza
ikibanza Imana igushakamo nta munsi n'umwe uzokwigera wicwa n'inzara. Iyo ubaye mu kibanza Imana yaguteguriye nta inzara abandi ba experiencing urabaho kandi urafungura neza. Abizera barihe batere haleluya. Ahejeje kuvugishwa inzara kabaye, ibyo kurya yabihagaritse, imvura yayugaye, ikime yacugaye, ntibazotera ngo bameze. Atanguye kumva rero ijwi ry'Imana rimuha direction y'ikibanza akwiriye kujamwa cyane. Hanyuma ijwi ry'Uhoraho rimuza ko riti va hano ugende werekeye iburasirazuba. Muri icyo kibanza urimwo genda hano Imana igushaka. Yinjira mu mugisha wawe, yinjira mu masezerano yawe, yinjira mu buhezagiro. Haguruka umbwirira abantu nka batanu ati haguruka 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 muhaguruke va muri ibyo bibanza burimo. Mbwirira abantu nka batanu ati ija mu kindi kibanza Imana igushakamwo. Hari abantu bariko baragira ubunebwe, va muri ubwo bunebwe. Imana mubwire va muri orientation y'Imana, kurikira direction y'Imana. Va mu kibanza Imana igushakamo. John wewe kubita amatano, va mu kibanza Imana igushakamo, va mu kibanza Imana igushakamo. Mbwirira abantu 10 va mu kibanza Imana igushakamo. Banzu gasome ntago twari bwagaheze. Abandi inzara izobirikira bakubita, ariko Eliya atanguye kuronka amadirekso Imana imubwira ikibanza cyo kudasonza. Mu gihe abandi bazoba batariko barabona imvura, mu gihe abandi batazoba ariko barabona ibyo kurya, hari ahantu Imana irikira muja. Ndasenge uyu munsi narebo sakata n'intumwa mu gishingo cy'Imana, n'umuvugishwa n'Imana, n'umuherezi w'ijuru. Imana yo mu ijuru igushyire mu kibanza n'abandi bazobura ibyo kurya. Ntabwo uziga hari abantu bariko barabyakira, hari abantu bariko barabyakira. Abizera bariye batere haleluya. Duhagaze dusomera ku gatatu riti va hano ugende werekeye iburasirazuba. Kurikira direction Imana irikira mugida. Winyegeze ku mugezi Keriti. Yenda winyegeze ku mugezi. Hari umugezi udakama w'ibyo kurya w'amahoro n'umunezero. Imana irikira rongoramwe amatangiro. Ahera iburasirazuba bwa Yorodani. Kane rero uzohora unywa ku mazi yawo. Abandi nta mazi bazoba bafise, nta kime, nta mvura, nta mazi, ariko wewe uzohora unywa uruzi. Ndiyo. Kandi nageze ibikona, ndategetse ibikona ko bizohora bikugaburirayo. Abandi barashonje ariko ntegetse sinsavye ndategetse. Imana yo mwijuru itegeka abantu ibyo baheba babikuzanira. Igikona ku kanyama, igikona ku kaboga, wocicirako kirazana mu ivyo gikunda kikazana. Iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo, ituma abantu baheba ivyo bakunda bashaka by'agaciro bubaha bakabikuzanira, kubera uri mu kibanza Imana igushaka. Iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo ntabwo uronka ibiciriritse, uronka iby'agaciro. Abandi bazoba bashonje ariko we ntuzogera gute ntuzosonza. Ntegetse igikona hera aho nyene. Uzohora unywa ku mazi yawo. Kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirirayo. Nta nubwo ari n'igikona. Ibikona no mu Cyongereza levelens, ibikona bizoza bikuzanira. Gatanu nuko aragenda agira nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryamubariye, aja kuri uwo mugezi Keriti. Ahera iburasirazuba bwa Yorodani agumayo. Gatandatu ibikona bikama bimuzanira umutsima. Ibikona bikazana umutsima, ubugari n'inyama. Uko bukeye Sirango John we mbwirira abantu batanu. Imana iramubwiye abandi bazosonza. You will not know hunger. Uzomenya inzara. Imana itangura kumuhereza guidance.
itangura kumurongora. Guidance, kurikira urutonde rw'Imana, kurikira direction y'Imana, ntiwiganyire, ntucike intege, ntiwihebure. Aho Imana igomba kugushira ni heza. Haleluya. No, ndabona n'undi mugabo yitwa Petero. Peter, iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamwo, aho ukora ibyo abandi badashoboye gukora. Kweri uri mu kibanza Imana itagushakamwo, ugumutinya. Your fears, biragenda gute nabikora ntibishoboke? Yesu amubona ariko aragenda ku mazi. A man walking on a river. Petero acaramuraho, aravuga Mana na Yesu, nanje ndagomba guhonyora hejuru y'uruzi, ndagomba kuba muri ico kibanza urimo. Imana igushire mu kibanza cyo gukora ibyo abandi batiye. Abandi bose bari mu bwato baguma bicaye mu bwato, ariko Petero Imana imubwiye, Yesu amubwiye ahagarare ku ruzi. Iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo, urakoreshwa ibitangaza. Ability zawe ziravaho, ivyiyumviro byawe biravaho, intege nke zawe ziravaho, kahise kawe karavaho, identite yawe iravaho. Hagaruka ya yindi Paulo yavuga, sije nkiriho, si ubuzima bwaje, si umubiri waje, ni Yesu Kristo abayeho muri jewe. Sije nkora, ni Yesu akora. Sije nkiza, ni Yesu akiza. Sije genda, ni Yesu agenda. Sije nubaka, ni Yesu yubaka. Sije nagaburira, ni Yesu abagaburira. Yes. Petero aravuga ngo nimburiwe, kubera ko biriya icyongereza iravuga ngo babanje kwibaza ngo ni gihume, no muri yari kirundi ni kwivuga. Petero aravuga ngo if you real, nimburi ukuri, allow me to step on that river. Nyemerera muhonyore kuri naje icyo kiyaga, kubera yagiye mu kibanza Yesu amushakamo, yamuhaye uburenganzira kugihagararako. Aratambuka, aratambuka, aravuga nti bahungu kabaye nahonyoye ku kiyaga. Babandi baravuga ngo ibyo bishoboka gute? Batatangura kumubwira Petero uhonyoye ku kiyaga. Bandi bari hariya. Iyo ubaye mu kibanza Imana igushakamo, ukoreshwa ibyo abandi batinya gukora, kandi ukoreshwa ibyo abandi babona ko bidashoboka. Ndinginga Imana igushire mu kibanza gushakamo, ikora ikintu gisakuza mu matwi y'abakwanga, ikora ikintu gisakuza mu matwi y'abakugwanya. Haleluya! Ikora ikintu kibabangamira, avuga ni how, gute, byagenze gute? Haleluya, haleluya. Bavuga ngo ni Imana ya repentance yagiye mu kibanza mushakamo, ariko araririmba, ariko arayitangira, ariko arayidandariza, ariko arakora, ari mu kazi, ari mu muhamagaro, is in the right place. Haleluya. Yesu afaje cyane. Ndiko ndumva imirindi y'abantu Imana igiye gushira mu muhamagaro ngaha. Inyuma y'iri koraniro hari ubuzima bw'abantu budasubira kuba nk'uko bwari bumeze. Hari imihamagaro Imana igomba gusubira gutangura ngaha. So you not being wewe kutaba mu muhamagaro w'Imana biratevya manifestation y'Imana, kandi bishira benshi mu bibazo no mu ngorane. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Petero aramubwira Yesu ndagomba guhonyora ku kiyaga. Hanyuma Yesu aramubwira ni come honyora. Arahonyorako, atagaruka rero mu mubiri, ava mu kibanza Imana imushakamo. Habane muzanza ari umuzimu kacangwa mu ruzi, sinoba mpfuye kwe. None ngo umusanze narihenze nta magaho n'Imana, ari amajwi ari karavugana n'abantu barenga. Urisiri ko ari Imana yaguhamagaye, urisiri ko usenga Imana y'ukuri, urisiri ko utazomarama, urisiri ko utazoduka, urisiri ko bitazokwanka ugasubira ruguru, urisiri ko batazogusohora. Are you sure? Are you sure? Tana kavuga bukebuka akabona nturi kurumva. Bazogwirukana. Urisiri kuzorongo.
uri sure kuri mwiza, uri sure ko Imana ikwemera, uri sure ko wahamagawe nayo. Ibintu biguma vyanka bidabadangana mu gishingo cyo kugenda neza. Abazimu bariko barakongorera, uri kwava mu kibanza Imana gushakamo. Peter, Paulo atatangura gucokera, began to think, atangura gucokera. Iyo utavuye kuva mu kibanza Imana gushakamo, things cannot work for you. Ibintu ntabwo bishobora kugukundira. Yesu avuze cyane gose, haleluya. Atangura gucokera mu mazi, atangura kwibira. Ariko ndakunda Petero, uvuga ngo ndakunda Petero. Ndavuye mu kibanza Imana ishakamo, ataraduza ikiganza, avuga ni Imana ndapfuye ndengera mfata ukuboko. Uyu munsi umuntu wese ariko arava mu kibanza Imana imushakamo, ikugarurire hafi, subira mu kibanza Imana gushakamo. Haleluya. Ntabwo tushaka kurinda gutwara inda ngo ikorore, Imana ikugarukirize hafi mu izina rya Yesu. Ntabwo dushaka kurinda gukora ibyaha uze kwatura, Imana ikurinde ibyaha mu izina rya Yesu. Ntabwo dushaka ko wakwiba uze ngo tugusengere ngo Imana ibigarure, Imana ikurinde kwibwa. Ntabwo dushaka ko urwara uje kwivuza, Imana ikurinde indwara mu izina rya Yesu Kristo. Tera haleluya. Ntabwo dushaka kugira inyatsi kugira ngo uze dusengere tukwirukanira inyatsi, Imana ikurinde inyatsi, ubuzima bwawe bugende neza, uri mu kibanza Imana gushakamo. Abo turi kumwe barihe batere haleluya. Ngiye kurangiza, I'm about to finish. Ngira nsoma hanyuma, ngire nsome hanyuma. Nari gusoma hanyuma ariko kubera umwanya mbona unjanye, hariho aho tugomba gusoma. Yobu 1:4-6. Yona, sorry, pana Yobu, Yona. Ndagushaka uje mu muhamagaro. Mana urabona narapanze ibi. Yona, shaka uje muri protocol. Mana urabona abana sinzi umuntu abasigarana, iyo mpagaze umwanya munini ndaruha. Mana urabona. Yona, shaka kuzuraza ukubura mu nzu y'Imana. Mana urabona afite amasinzite, ivumbi iyo ribaye ryinshi, cyangwa ngira cyangwa mfuna. Yona, ndashaka utangira Imana. Minervare ziragize, tugiye gutanga minerva amakaye yawe, ibintu birakomeye, tureka tugira agasenge. Yona, abantu bariko barapfira mu byaha, ngwino uje kubwira abantu ubutumwa. Mana koresha Niteze Uwera, koresha mwarimu, koresha pasteur Jeundeke. Yona, ni wewe nshaka, I want you. Yona, ni wewe nshaka. Mana urabona je birangora, mfise isoni, sinzi kuvuga, sinshoboye kuvuga. Yona, I want you. Yona, Imana yarabwiye Yeremiya, hamwe ni Yeremiya, nakumenye kera ukiri urusoro, utaraba urusoro mu nda mama wawe. Yeremiya atangwe kuvuga ngo I can't, sishobora guhagarara imbere y'abakomeye, sishobora kuvuga ubutumwa, sishobora. Barambwira ni nakurobanuriye mbere y'uko urusoro mu nda mama wawe, nagutoranyirije kumuvugishwa ku mahanga. Uyu munsi Imana, hari abantu bicaye mu rusengero igihe kirekire, Imana igomba kubaja mu kibanza bashakamo. Uyu munsi vyakiriye abantu bakeya. Hari ushobora kwibaza wa Kamenge, nini kwa Kinama, habiwezekani Mungu. Siangalie basi vitu vya Kinama vya karibu, nipatie nifanye hivi. Unanipeleka kule Ninewe kufanya nini? Bayona nimuduze ikiganza. Imana dufa mayi ngabaradudi. Imana dufase cyane. Haleluya. Yona ngomba kuzi Ninewe. Oya Mana shaka kuja mu ruziba. Imana dufase cyane. Bisi ziragoye, bisi ni kibazo. Sasa nitatoka Kamenge na Miguru mpaka Mujabe, mpaka Ninewe. Imana ishaka kuzi Ninewe. Imana
ndava kumusaga n'amaguru gushika Ninewe. Sinipatie bisi. Yona ndagushaka he. Ntumbaze transport. Ntumbaze aya bisi. Ntumbaze aja do poste nshaka kuja he. Komo muceceka shaka kuja he. Imana igushire mu kibanza gushaka mu izina ryazo. Kandi nababwiye wumvire instruction. Umvira ivy'Imana ikira kurongora gukora. Ni wumva ivy'Imana ikira kurongora gukora vuba cyane nawe uzotangura gutanga instruction. Abo turi kumwe bari he batele haleluya. Gishobora kubiga itangaza. Umuntu ashobora kubaha munyakabiga agasiba gusega ngo yabuze bisi. Yo akacagenda babandi bavuga ni man urazika ijambo rya urivuga abankunda abandondera ubudahumeka bazombona. Uramurondera ubudahumeka ubanga umunyakabiga udashobora kuza n'amaguru gushanga dahume man vase cyane ngurumva nabuze bisi unatoka pale mpaka Mvire unarudi suteremuke tu Avenue la Moro usuke. Imana dufashe cyane go. Haleluya. Urazi nk'ubu wanyu uvuye hariya wiririmbira uturimbo tw'Imana warakoze Mana. Ntumenye ukuntu washitse. Ubona washitse cyangwa ukatukubita isengesho ukava hariya ukubita amasengesho abantu bakabona ugenugira. Giye kujabuka. Ndakubita simu muguru cyangwa n'ijya zo kuri moto ntegerezo kuronka gas izina Yesu abakura mukije izina Yesu. Abantu muraronka opportunity yo gusenga mukayipfisha ubusa. Naje iyo ndi kuri vora ngenda ndasenga naenda kana naomba for sure. Imana mfashe cyane. Hallelujah. Sinshobora nimba maze isaha kuri vola iyo saha yose ndayimara ndiko ndasenga. Anytime I walk I will take that time to play. Mugabo naho aho wabuvuye hose n'amaguru muri bisi unavuze hagize no vuga hallelujah ugumucecetse nta kugira ntibabonye kukijijwe ntibumve kuri umukizwa. Hozo vuga muri bisi ni hallelujah ko hando mucavuga amen. Uwo kwishura muri bisi agane mimi niko mtoto wa mjini batani Imana vase cyane bansise mu ijisho hari kibanza Imana igushakamwo vana nabo bantu Yona vana nabo bantu reka ibigumba gumba reka ama emotion reka nayo masantima be in the right place where I need you Yona. Hallelujah. Dusomere Yona hanyuma turangize. Yona mubangutse umurongo wa kangahe bimwe uhere kuri igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze kuri 6 kandi wihute cyane. Yona atumwa i Ninewe yanse kujayo amigwa n'urufi. Ntago uri kurihuta. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi ritangura kumuha direction riramubwira iti va hasi uje i Ninewe. Hano ndagushaka i Ninewe Yona. Cyagisagara kinini ukiburire kuko ibyaha by'abaho byarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho itarushishi ave mu nyonga ziwe amanuka Iyopa abona ubwato buja itarushishi atanga ikibuguro atambukira mu rugo ngo ajane n'abagiye itarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho. Yona kuya mujabe yeye anataka kwenda kule maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga haba igihuhuta cy'inkomezi mu kiyaga ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya umuntu wese yamaze Imana yiwe. Umuntu wese yamaze Imana batera mu kiyaga ibintu byari mu bwato. Urambaza
babaza iyihe mana buremure ariko iyo nawe yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato hahera hepfo. naho burageza ngaho Yona batangura umviriza kutaba mu kibanza Imana igushakamwo. Icambere bitevye umugisha wawe, icakabiri biraparaliza manifestation yo gukora kw'Imana, icakatatu bituma ubuntu bw'Imana budafunctiona mu kibanza urimo, icakane bituma urambirwa n'ubuzima kuko ibintu vyose ntivyemera, icakane wiyumvira kwiyahura. Nta muntu ari mu kibanza Imana mushakamwe ashobora kwiyumvira kwiyahura, ntibibaho. Ahubwo wumva ko ubuzima bwawe woburyamika hasi ukaburambika hasi maka ukabutangira ikimazi kuri Yesu Kristo, ukemera ugapfa ku bwa Kristo hakuva mu kibanza Imana igushakamo. Icyakane abakuzungurutse barahomba kubera ko nimba ubaye mu kibanza Imana itagushakamwo utuma abantu batakaza bahomba. Ibaze iyo ntaza kumvira umuhamagaro nkaguma mu kibanza cy'ivyaha narindimwo, mwebwe muri hano iyi tarike ntago mwari kuba mwicaye ngaha, kumbure mwari kuba mwicaye ahandi ariko mutari hano. Mugabe iyo ntaza kwitaba umuhamagaro w'Imana, this church here abariko barakira n'intahe n'ibitangaza n'ibindi ntago byo biriko birakorekera ngaha. So kubera ko ndemeye kwitaba umuhamagaro w'Imana naho bitari byoroshe, you are here uri ngaha, turiko turataza Imana, turiko turahimbaza, kandi uko bukeye uko bwije abakizwa barushirizaho kwiyongera, ababohoka n'ibitangaza n'imetso bikarushirizaho kwiyongera. Ni kuvuga iyo uri mu kibanza Imana itagushakamwo abenshi barahomba, abenshi baratakaza, abenshi Imana yateguye kuzoba inzira y'umugisha y'ubuzima buciye kuri wewe, benshi barahomba, benshi baratakaza. Ubu hari abantu batarakizwa kubera utarababwira ubutumwa, ubu hari abantu batarasenga kubera utarabegera, ubu hari abantu batararonka amafaranga kubera ukiri mu nyaso, ukiri mu bukene, ubu hari abantu batararonka akazi kubera ko ari we uzobahereza akazi, ubu hari abantu bataratangura kubaka kubera inzu bazubaka ari inzu yiwawe, ubu hariho abantu batararonka ay'ubukomisiyonere kubera yuko ibikorwa by'ubukomisiyo bazogufasha ari we uzobikoresha. Imana yo mw'ijuru igushyira mu kibanza igushakamo. Abari ngaha bari he batere haleluya. Abari mu bwato batangura gufata ibyo bari bafite, batangura kubita. Umuntu atari mu kibanza Imana mushakamwo abo umutwaro ku bandi, aragorana, araremerana. Iyo bavuze ikintu aropoza, iyo bavuze ikintu aragipinga kubera ko ntatahura kandi ntiyumva ibyo bintu kubera ko ikibanza arimo si iby'iwiwe, arapinga, aragorana, n'umutwaro n'ingorane n'ibibazo. Be in the right place. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Yona aritaba umuhamagaro w'Imana. Ngiye gusengera abantu, I'm going to pray for touch. Ariko nkuko nababwiye tugira dusengere abantu baboshwe na karande n'imizimu na bya bindi by'abantu byose. Impapuro mwazizanye ziri he?